nta muntu n'umwe yiteguriye gukemura ibibazo vyawe. Ntukicarane ngo uhorane n'abantu bahora bidoga, bahorana amaganya, bahora bavuga ibintu bibi gusa. Abantu nk'abo bahora bavuga ko bashaka kwigira hanze, ngo bigire muri Amerika, i Burayi ngo niho ibintu bimeze neza. Ahora yidogera abamutwara, abamukoresha, aho abaye ngo nivyo bituma bumukene, vyose akabibegekako. Ahora asoma ibinyamakuru aronderamwo ibitagenda neza gusa, bikaba ari vyo agumiza mu kanwa gusa, yidoga, abihuza n'ubukene afise. Abantu ndiko ndavuga nawe wamaze kubamenya. Kandi nawe nimba uri umwe muri abo nakubwiye haruguru, ndashaka ko wibaza iki kibazo imbere yo kwidogera uwo ari we wese. Banza wibaza uti, muri uyu mwaka maze gusoma ibitabo bingahe, canke maze kuraba, canke kumviriza ibiganiro bingahe bivuga ku mafaranga. Urasanga atana kimwe wumvirije. Basi reka tureke uyu mwaka gusa. Basi mu myaka 5 iheze umaze gusoma canke kuraba ibiganiro bingahe bivuga ku mafaranga. Nubundi nyishira cari yayindi, nta na kimwe urasoma. Ariko uhora buri gihe usigura ukuntu ukeneshejwe n'igihugu uvukamo, kumva wishakira kwigira hanze ngo ho babayeho neza. Wumva wari ukwiriye kuvukira i Burayi, ngo abagukoresha ntibaguhemba neza. Uhora usigura ukuntu ibintu byose biri hano hanze utopfa kubiterana imbere, kandi atakintu na kimwe wigeze wiga kubijanye n'amafaranga. Mu yandi magambo, nta kintu na kimwe uzi kubijanye n'amafaranga. Ico nshaka kuvuga hano si kindi. Ndashaka ko jewe nawe twiga ibijanye n'amafaranga mbere yo kugira ivyo twidogera. Icambere dukwiye kwitwararika no kubaho ubuzima bwacu nkaho ibitubako vyose biraba twebwe twenyene gusa. Nawe vyibaze muri ubu buryo. Ni wabaho nkaho ibikubako vyose biraba wewe wenyene gusa, wibaza ko uzomara igihe kingana iki uri kuridogera ivyo bintu bindi vyose abantu batakoze neza ku bwawe. Wibaza ko uzosubira gutunga intoka abantu runaka na runaka ngo nibo batumye udatera imbere. Oya, je nibaza ko bitazokubako na rimwe. Ahubwo uzomara umwanya wawe wose ufise uri kurakora ibishoboka vyose ngo wewe nyene uve mu bukene urimo. Utitaye ku vyaguteye umubabaro wawe n'uwawe wenyine, nta wundi musangiye. Nimba wamenetse umutwe, genda unywe paracetamol kubera ko umutwe ubabara, n'uwawe si uw'abandi. Ikindi nashaka kukwibutsa hano nuko ivyo wize ku ishure ntaco vyakwigishije kubijanye n'amafaranga. Nimba waranize comptabilité, nta na kimwe wize kubijanye nuko ukorera amafaranga. Ico wize gusa ni uguharura amafaranga y'abandi bize uko bakorera amafaranga. Ariko vyibura wewe wize ibintu bifise aho bihurira hafi n'amafaranga. Nyumviriza neza ndakubwire. Abantu benshi bize bama bibesha ngo ko bize bakaminuza ngo bategerezwa kuba batunzi. Ariko siko biri. Kubera ko naho bize menshi nta na hamwe bigeze biga ibijanye n'amafaranga. Nimba ushaka kuba umutunzi, icara hasi kwanza wiga ingene amafaranga akora. Soma ibitabo bivuga amafaranga, umviriza ibiganiro bivuga amafaranga, kubera ko ibi nta shuri na rimwe uzovyigamo. Ibusabwa kuvyigisha wewe nyene ubwawe.
Ibi uzobikora mu gihe uzi neza ko ubuzima bwawe buri mu biganza byawe, ko ata wundi muntu ashinzwe kukwitaho. Utitaye ku waguteje ikibazo, ibibazo byawe ni ibyawe. Umubabaro wawe nta wundi muwusangiye. Nta muntu n'umwe yiteguriye gukemura ibibazo byawe. Ukwiriye kwiyigisha wowe ubwawe, ukwiriye gusoma, ukwiriye gutahura neza uko ukemura ibibazo byawe. Nta muntu n'umwe yiteguriye gukemura ibibazo byawe. Kuri abo baravye ibiganiro byacu ku nshuro ya mbere, ndabibutsa gukora subscribe cyangwa s'abone kugira n'ubutaha tuzobe turi kumwe nkoze ikindi kiganiro. Ndabashimira mwese twabanye iyi minota yose. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Imana ibarinde naho ubutaha.